utaha ukaruhuka rero urabona ko utameze neza sibyo Nibikinga washo kuturamira muri salo. Urusha warukwiye gushaka. Ni ku mwana. Nageje nagende arahaba. Barinde basi gukora akazi. Genda nibiki? Wani wumva? Nawe kabije ko disipline rero. Umwana aramenyerana rwose. Mama, amasaha yagiye kana sibyo. Ahise pa. Amasaha ageze. Kari. Nishobora gushika amango ugahanza kawa. Kabone no kujuse. Ariko wankore byinshi wanezereje ariko amasaha yagiye ona mushoye. Hajya ntibahetse. Uraneze gutarabonye wanje ngira ko nzabona. Non, vraiment c'est bon, c'est vraiment Kari rero uhicare wumve. Uhamenyere ubimenyereze. Ariko simba mute. Ndibaza waruhutse. En fait, wankoreye byinshi wanezereje stress nari ndimo zara nyinshi. Umuhungu nawe uvuga neza bisa neza. Suga amapizo ashobora kugira stress. Wahuye n'umwana wanjye. Ndakubwira ikintu kimwe. Ni ubwa mbere umukobwa ambwiye ko ndi mwiza. Ni ubwa mbere numvise umuntu ambwira ko nteye neza. Ni ubwa mbere mpuye n'umuntu ampa agaciro kakuba mpaye. Ni ubwa mbere mpuye n'umuntu yirekura amenya agaciro k'umuntu. Ni ubwa mbere mpuye n'umukobwa mwiza nkawe. Mungu yambara akaberwa. Ndabona ishobora gutaha ubunini. No, ariko amasaha aragiye shusho. Tekana wahuye n'umukobwa abishoboye. Ariko iyi myaka yose mbayeho kuko nahuye n'umukobwa nkawe. Kubera ubuzima bwose nabayeho mbayeho nabi. Nta munezero ndonka mu buzima. Nta muntu ndonka yisohora nkawe. Umuntu afata neza mu kwawe. Shani kutigara kumwana. Musi wose. Kweli. Sinumva umuntu yumva kuri uyu mwanya. Sinumva agaciro mubiha. Sinumva kuri uyu mwanya, sinumva ikibanza ndimo, sinumva aho ndi. Sinumva ubuzima ndimo kuri uyu mwanya. ubuzima waburonse n'ubunyene Numva ndi mu gihugu gishasha. warose umukobwa agukunda kwishimiye Numva ndi mu isi nshasha. nugira ikibazo vuba ndi kumwe nawe Numva servo yanjye itari kirampa ngo imbwire ahantu ndi. Numva umengo ndi mu ijuru rishasha. Iski abantu nkawe mubaho. twebwe kandi badushaka bangu nkamwe b'abavugari
sinokubesha nanjye nari nje nganze kumuraba Wa telefone yo. telefone irengane kumeze nk'ice Nanjye nuko nyine shaka. n'umuhungu yagiye yabaye nabi yonone Cyangwa ngo nari tsanze namubwira byose kandi. nibyo papa urabe mama urabe mu ngwiza mu message yabaye nabi uyu muhungu yononekaye yononekaye ndamaze ndi mugenzi we tukunda kucara umviriza Cyo alo usanga nyine cyangwa byamugoye na kazi yo kwa ya mu gihe gusaba vuga. yahora telefone akavuga telefone nawe nyine avuze ko atavuga amaze iminsi atamubona Wamwache mugenzi wa. amanda yavutse muri ino minsi turashushe kubera turashushe kubera Armando yabaranga iwanyu Mama ni shehu. Shehu tena. Mama unijua? no Sio nivyumvikana. Tunaongea na aramusikira akabura telefone ati mugabo Mama tuza turakunda Nyumvise kwanza mama. Watu wanaenda seti ya hangu kusanga hata mimi kamushikie. Niba nitakato kumulika mu masaha mabi aza kutelefona. mama reka tumurindira sigatonya wari byanga tudakumva Nyumvise voilà Armand kuti ni sawa basukuyeyo aho garama. Wewe ngisubwe utanguye warayereye. Ndaba nk'umumatari. warayehe Akava ngo nibiki. songea utani uje manzo bisi kwazi muvyeje kakuki nabo bazopoze kwa Armando shakumenya mwana shakumenya ikintu cyatumira hanze sivuga shakumenya ikintu cyatumira ni urukundo rwa cyane ndagukunda ni ukugira ngo upime umutima wanjye ubwira ndakubagije nishura nimara ushaka gupima umutima wanjye ubwira ni igiki cyatumye urara hanze kunkunza sinasinzira ubwo ubuzima twahagaze amaraso yahagaze kubera wewe uri mu mutima iyo ndoto uri muri yawe Eu kandi afuna yitwaza rero. Arushiki nawe numugenda atwara mugenzi wa nabyo gusibaraye. icyo cyose utapfutse muhira Twicaye kubera we umugabo Rindira gatoya mazi mwana w'umwana Okay, papa. Wakati mwana gukora ku mugenzi. Kuvuga karika tugenda cyane mu shirama. Muri tuvuga n'icyo biba. papa mureke oya nikusiya mama rindira ndakujya ndanezerewe rindira namurabe icyaha cyafungura yego imirabanza mukataraho yego murakoze nanjye nagiye rero bari sawa sawa sinabyumva ntuzigende banguru byagenze gute mafiye sinabyumva ubanza kwanga umubare ngeretse sinabyumva kare mu bintu nk'uragerwa adukorera n'umuco wa nyuma urubanza twarakoze mbariya pre uyu muhungu urubanza twaruteguye turatanga invitation turaroba amasaha de reception byose urubanza twarukora mugabo sinabyumva birashobora kumva ngo yapfuyemo kubera iki Mungu wamuretse nabi sizwe ingene wamuretse twebwe ababyeyi abapapa ntitwahafi y'abana mugabo wewe niwe uba hafi y'umwana wewe bimeze gute papa mama
ndabizi sinabyumva no sinabyumva ntabwo nosigurira no tenyinya gato mu rugo habaye ikibazo umuti si ugupanika cyane sibyo umuti ikibazo tugutera hamwe ndibaza ko urazi ko n'umwana wanje urazi ko ngamara mu bantu bose ciye ndabizi ko wabaye ariko ndababaye do please ugusoma kwanza mwenye basigaye bantu umwana ndamubwireva ngero biti bamuhaye ndamubwira indi umwana twaramukunze twihangane reka je nicaye n'umwana umwana uracyariho tubaza kumwana sibo wenyene jewe kandi umviriza abatumiye hanze n'abatumiye n'abatumiye baremera ko bazoza mugabo ku munota wa nyuma aca yingura no sinabyumva jeje namuca sura kumbira umwana wawe oya nisiguruko nikunda umwana kumara umwana ndakwinginze umviriza mama urayatsinda mubere nkuru Jessica yicana umva ari soni bakagira ngo ni gisuma mama kumpanisha kwa wawe none wumva kumviriza twaramukunze afise imico myiza yifata neza n'umwana w'indero ushobora kwenda kwibaza amazi kunda ntararenga inkombe je ndavyibaza muraza murakinisha abana batetesha ku migombe ndibaza ko hatageze ko ducana sivyo kubera umwana ducanishe oya papa ntando wewe unamana hafi ego ndabizi ariko ndababaye naratumiye abavyeyi nkanje biyubashe biteka ubujeje yaranice ariko izi mpuzu ubona nambaye ndumva ko zahuye ariko vrema maramazi kuri umunota wanjye nyumviza nk'umukenyezi wawe nta mwanya si jewe umwana ni wacu twamwibarutse turi babiri sivyo ndibaza education twimwa turi kumwe umunezero twe tufise twese sinuba ko hageze aho untakunze jenda kwemere ndicara nawe mbanze numvirize ariko ubonye umutima wanjye umvugira umeneke unganuko ariko sinzi ko namuvuga umuti si uyo ndakubwira ikintu cyane ubone ngamuzi ndababaye nibara umwana kumukera ntibishoboka nawe ufise ndikuvuga kwanza wowe muraganira ntibishoboka sinabyumva Tema tukoradura kabla n'agasukuye umushinga naye baje mu bantu bakavuga ati umushinga ntarashitse hanyuma amaramanzu kunyene oya no Elvis niwomenyera ahantu mama yagiye kuko namurondeye kuri telefone ndamubura kandi wowe wamenyeye nabi none ivyo vya mama wawe wibaza jewe ko ari we muyaga si wo mwirigwana si wo muryamana ivyo bimbaza nkandi ndakumenyereye umva basi niza basi amahera basi mama niyaza arayaguha kubera narishaka kugenda gutora ya mpuzu akazi wampaye uriko uranyishuza amafaranga n'akahe oya si kukwishuza mama arayaguha ugira indero shaka ugira indero kandi nze twubahana hari igihe uzovuga ivyo uvuga vy'ibirofaro ufumbaza ibitanda ucenda gutabira ikofa suburofa Elvis suburofa nojyorwa je ndongo nibyo birandaba jewe so bikuraba we na mama jebye ntavyo mbazamo kandi urebe kumena umutwe ifitiye ama stress yo wanje ntugumunzanira urofaro yamako ndagutabi Ondi buriye na ifege uremo unzanira urofaro ayifege zizokwica telefone wo mugabo wawe guhaye amafaranga ureho reka kandi renga ntagutikuye no munsi ndabona gutangwe kunkasi ndaguturiza amushenze kandi ugasubira kumaza n'ijambo na rimwe urambona
uramenye Niko wama. uramenye none Niko wama. harayo wabambikije telefone umugabo wawe guhamahero yabaza je umugabo wawe Mama Elvis. Karibu. Karibu wangu. Elvis. Karibu. Eh. Biko ndamba kumwishyura cyane n'ibi cyane kibazo. Suye nyene. Eh? Suye nyene Elvis. Elvis ni. None umuzi. Habaye. abo Misi umunsi yose. muzosanga nakanize Kana n'ibintu nk'ibyo. Wamwoge murumvikana uri mushika umwe ufise urukundo rwakwe kure. Ego tanyubaha jerega ntanyubaha Nawe kunda muzi. ndavuga kavuga Elvis je ndabazi kuva mu kivuka. Ndakuzi ubwana bw'iwawe utembera utaramenya no kwambara n'impunzu. Ndetse no mose umaze kwishira ku bintu mu mutwe batangwe kuduhindukana. Ndakuzi kuva kera. Ndamuzi mwese mwavutse mbona n'amaso yiwanje nkuzi. Uno munsi ukungira uko urarasi ari wase aguhanza wewe. ubaze no asanze aho nicari ameno umuntu ambatira mama mbatije n'ibindabi Niko ndamubaza aho. sivyo imanza nizi wanye sinzi wanje Urazi ko mfise urubanza. Namurondeye mama ndamubura. Amaca ndaza ndamubwira niza basa amafaranga ngende nkotesha ijya kanzu. Mama niyaza arayamusubiza. None aho yarakubwiye nabe Elvis ufite none nayo yambikije none nayo yambikije kwishura amajambo neza mushikawe iri guni mushikawe none mushikanje bisigura ko guma mvuruga mba amaraso namwe aho wakatangaga katanga amaraso namwe atembamwe. Okay yamuherero none uraje wewe umwe Sinayo gusa n'ibisumbi byo ndabikora muherero banza muje mu kumbwira kumuryango nukumbiriza ari ikintu bwo kugira Elvis kwanda rimenda kugira ikintu kimwe ujya munsi twari hamwe mwana turi kumwe na mama wawe n'ujya mama dogo wawe yavukana na mama wawe hajya ntubone naretse kwishura ndeke kukubwira amajambo ni kubera nabona nayo kumwe na mama wawe kandi nari kumwe n'ujya mama dogo sijizo ko nshashira amabanga yose hanze n'ibiki kuganira nk'umuntu yubahitse imyaka urimo urakuze urisumbuye ubu ni mushikawe agiye kurongorwa mbe we n'uryohe imisi yose mwe wambuje ngahano kunkasi uje kundunguruka mu bwonko gusa banza umbwira ijambo rimwe basi nturyohewe ko mushika barongo njohegwa ivyo je naco bimbwiye naco bimbwiye nana kimwe aho naco bimbwiye hango mbere ndicuza no kuba mwana nabimbari kuko nubundi no igitu canyirije ngaho ujya munsi ndabona ngo yerekere rero bizo kuri wewe sinumva ubwoko woba warazananye kuko twebwe ngo bw'iwacu ko niyizi ko twitahura turi abantu dukundana turi abantu twitaho ikintu cy'umuntu ndetse uw'amaraso amwe umuntu upfaho niwe yatanguye nawe ugakwikira uwo watirije kumukunda ijana ku ijana mbere nk'ubu je mbanza kwanza nari kuza shira ukuguru kukundi banyambika ikoti nkawe waguze nkambana ukavuga ati iyi ni ikoti nguriye umuvukanyi wa papa nkuko yabikurikiranye ikoti je naguze cyambere maye mu muhinde amarizo ravyo nukuri ndakurahiriye Imana yo hejuru andi nzokuyoza indero mushika wa fise asumbya wewe incuro 85 kwijana urumva rero nibiza ndiko nakubwira we nta kimwe numva uratumva basara kumvuyo asa n'imbwa isura mu muyaga mana yanje noneho karaba iki uramumva sura mutumva imbwa isura mu muyaga ntubona nkwereka ikintu kimwe hari ibindi bintu hamwe musanga murengera mukazosanga muhende nibazo mutazi niyo babikuye reka nanuwe twaramuhebye ryari yazanye umukobwa ngaha Elvis vugisha ukuri ivyo nivyo vurya nta nisoni aho no kuri iyo ni ngero twaguha ngena nda ariko aragenda n'imisa nyamuntu nyene vugisha ukuri ivyo nivyo izo mashika bavuga ni umunsi bazoguhamagara usanga nakanize yakunda abajewe wewe rabibyawe nivyo birofarofa byawe ureke kunyinjirira nasanze umunsi umwe nariko ndagenda mu cyumba ciwe sanga urumogi bwuzuye mu ipantaro yiwe none Elvis tuvugisha ukuri uraza urafite mushika wawe kandi mushikawe ni mutoyi wawe atika gukura indero iwawe none iyo ndero zo uriko uramwereka unywera amatabi mu cumba niyari uzana abakobwa ngaha nawe mana byanje nabo mumbutse abaye ndabona ndakubwira ikintu kimwe ari nka jewe nk'umunsi uyu umwe Imana ikakwanka nkaza nkasanga nyaka
ndagushora muri kumwe namumbuza uzombona namushaka singira abanye ndakubwiye uzombona